Oh yes, bakunzi ba Sky Media TV, nongere ndabahaye mwiriwe canke bwakeye aho muherereye hose. Ndabibutsa yuko uyu mwaka n'umwaka wo gukora, n'umwaka wo gusarura, n'umwaka wo kutaryama. Ubaye naho ku meza dufise story irikira trendinga cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri entertainment. Ni story yo mu ntara ya Gitega muri event ya Miss Ngoma. Benshi ngira ngo mwarabikurikiranye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ku nitegurwa rya Miss Ngoma ryagenze, nitegurwa ryaboneka yuko ririmo agafaranga kandi gatubutse, agafaranga kenshi cyane. Nitegurwa mu yandi ma province yose yagiye organiza Miss ku rwego rw'intara. Warabona ko kabisa Miss Ngoma ari event irimo amafaranga menshi cyane. Kuko na Miss wanashaka agashimwe kari guhabwa Miss kara gashimwe gatubutse, by the way harimo inoti nyinshi cyane. Urumva yuko yari yemerewe umuduga. Muribuka yuko ihiganwa ryakoreshejwe fresh, ibintu biragenda bien, ubushimwe buratangwa, ariko inyuma y'iminsi mike haduka uruha ku ma social media ruvuga yuko Miss Ngoma atararoswa kakaganuke canke se agashimwe yari yemerewe ku muduga. Ivyo byabonetse nk'aho ari uruhuha, arunwa mu bantu benshi, kuko ubwiwe Miss Ngoma ntiyari bwatangaze ko agashimwe yakaronse canke atarakaronka. Right now inkuru yaje kongera kuvyuka bushasha uno munsi mu gatondo, aho Miss Ngoma n'ivyegera vyiwe inkuru rero yaje guhinduka uno munsi mu gatondo, aho Miss Ngoma n'abadofine biwe hamwe na Miss Popularity bashoboye kwandika ikete bajyandikira uwari yateguye Miss Ngoma, bamubwira yuko amasezerano yabo cyangwa se ubufatanye bwabo buhari, yuko babusenyuye, yuko batagishaka gukorana na Ingoma Events. Ivyo rero bikaba byatunguye abantu benshi, kuko ni mikete ryandikitswe mu rurimi rw'igifaransa, mu mirongo mikenya cyane gose bashoboye kuvugamo ibintu byinshi cyane. Ngira ngo kugira ngo ntimuvuge ko ari urusaku, kuko murazi right now ndi kuri micro ndashiramo umunyu, ariko ntabwo nigera mvuga urusaku cyane. Reka tubasomere ikete mu gifaransa hamwe mubone ivyo Miss Ngoma n'abadofine biwe bashoboye kwandikira uwateguye Miss Ngoma. Ni kete banditse aba Miss Eli, no kuvuga le Miss Eli Miss Ngoma 2020. Bakaba bajyandikiye Hakizimana Alfred, asanzwe arongoye agence ya Ingoma Events. Canke se intumbero y'iryo kete yari de solidarité avec l'agence Miss Ngoma, canke se gukuraho solidarité, no kuvuga ubufatanye bari bafitanye na agence Miss Ngoma. Muri iryo kete banditse ati: nous avons l'honneur de vous adresser auprès de votre haute personnalité pour annoncer que nous avons réseau indépendant à notre volonté. Nous sommes dans l'obligation de mettre fin aux relations de travail qui nous relient. Ati rero turabasavye yuko tugomba kubw'impamvu zacu bwite dushatse kwitandukanya canke se ku relation zaduhuza tuzitandukanije. Muri iryo kete nyene babanditse bavuga nkuko abantu mushobora gusobanukirwa igifaransa, bavuze ati: en effet monsieur le directeur général, les termes et les conditions convenues dès le début, ati ivyo twumvikanye vyose kuva ku ntango, n'ont jamais été honorés malgré toute la patience que nous avons témoigné. Ati ukwihangana kose twagize, ariko ivyo twumvikanye kuva ku ntango ntavyo mwigeze mushikana, canke se twarihanganye, ariko ubushimwe mwari mwatwemereye n'ivyo ama profi yose mwatwemereye nta na kimwe mwigeze mushira mu ngiro. Baramananya avuga ati: à titre d'exemple, ati nk'akarorero, le prix Miss Ngoma, ati ibiciro vya Miss Ngoma canke se ubushimwe bwari guhabwa Miss Ngoma, c'est Dauphine n'abadofine biwe, Miss Popularity na Miss Popularity cyangwa se Miss yashoboye kwamamara mu bandi, ainsi que les finalistes n'ont jamais été
n'ont jamais été décernés à ce jour. Ati rero ubushimwe bwari guhabwa aba Miss Ngoma, aba Dauphine biwe, Miss Popularity ndetse na bamwe 11 bari batowe. Ndabibutse yuko ihiganwa bagiye muri grand final ari abantu 11. Ati nagashimwe rero bigeze bahabwa. Yego. Ati vous avez même été jusqu'au mentir en médias sur la condition des activités. Ati gushika yaho mwagerageje kubesha itangazamakuru canke se amamedia kukuntu igikorwa cari gitunganije. Ibi rero bikaba byasinywe na Miss Ngoma, Niyera Anne hamwe na ba Dauphine biwe Katie Merveille, na Adele Ange Nicole hamwe na Clara Kenny. Yes, nyirango rero murabona kuntu ibintu byari byifashe muno mwanya. Murabona yuko bavuga ngo ikirere cyacafuye cyangwa se hali ya hewa imechafuka. Ego ikintu nkanje amiguca nibaza ati mbega izi organization cyangwa se kukuntu bategura bino bintu byari bikwiye koko yuko twama dutegura ibintu hama ntidutanga ubushimwe. Ego mbe bifira hehe, bigenda gute mwaka kanya Miss Ngoma yiyumva gute nk'umwigeme yatowe agashigwa mu bantu akifotoreza mu muduga ariko ntawuhabwe? Aka kanya yiyumva gute? Ugwaruka twese cya tubibona gute? Nkumbure ngo tuzokwama twitabira ya marushanwa nyene? Sinzi, ico ni kibazo nawe ushobora kwibaza nk'umufanzi wa Sky Media TV, ugashira muri commentaire inyishu ukiyumvira ati ego Miss Ngoma yaremerewe umuduga ariko ntawe yigeze ahabwa. Ego aba Dauphine baremerewe ibintu ariko ntabyo bigeze bahabwa. Urashobora kwimagina ukiyumvira ati ibi bintu byari bikwiye kubandanya gutya nyene canke hari ukuntu byokosorwa. Right now turabona yuko mu Burundi twariko turagerageza ku ibintu vya entertainment gukura gatonya, ariko urabona yuko ari ibintu biriko biribonekezamwo amakosa hakiri kare. Ego ndibaza yuko nguma nibaza mbese aba bantu bategura ibi bintu nta masezerano baba bafitanye nabo bakorana, nta kiya bintu nk'ivyo. Right now urashobora gutanga icyiyumviro mu ma comments, kandi wibagire kugira share, usangiza abandi, ukore subscribe ku ino channel yacu ya YouTube. Ndakubwira yuko uno mwaka n'umwaka wo gukora, n'umwaka wo gushwanyaguza, n'umwaka wo gutabagura, n'umwaka wo kuticara kudasinzira. Sky Media tuzokwama turi ku mwanya every time, aho tutazoshobora gushika tuzoba dufise ijisho rya gatatu. Right now kuri microphone tuzoba twahuriyeko. Thanks.